Nibaze baguhende ibintu bikorwa amafaranga menshi mwisanzwe kugira ushike kure uhera hasi yazokubwira yuko ashaka ibintu byinshi kugira atangure ntamaze byarondera kubera naho ushaka kubaka inzu igeretse cyane ntuhera hejuru kwijya nivo ya nyuma bakunzi ba twige turabaha ikaze cyane muri kino kiganiro kidasanzwe ndi kumwe n'umugenzi kandi dusanzwe tumaranye igihe kitari gito tuzinanye rero no munsi nagomba kubatumira twigire hamwe nkuko mukunze kubimenya cyangwa mubizi urazi kenshi hano dutanga ivyigwa canke tugatanga ibiganiro byo kwiga rero nizere ko mubiteguye no munsi tuganira hamwe bijanye na entrepreneuriat hama ndi kumwe hano n'umusore abimaze imyaka itari mike aza kubituganiriza nico gituma nagomba yuko twese hamwe dutega amatwi kugira tumwumvirize hama dushobore gushira mu ngiro bimwe muri izo nyigisho aza canke muri izo mpanuro canke kumbure ngo dusangiza ivyo yabaye rero ntarandiriye nagomba ndamuha ikaze atwidondora atubwire uwo ari we hama ikiganiro tukibandana murabe ikaze mushobora kuba murakoze cyane yego cyane niteka kuba mwatutumyeko nitwobora gushima kigira kabiri ku mazina yacu twitwa Ndayikengurukiye Bero cyane n'umujene ikorera ivyiwe benshi ndibaza baranzi bake bashoboka ndibaza ko babanzi yes abandi bagiye kumenya cyane hama rero nuko mu bisanzwe ngo tumwumvise yitwa Bero hama jewe ndamuzi ko umuntu ikora utwiwe mu entrepreneur bega tuko turavuga duti dusigure cyari cyo kuba mu entrepreneur no kuvuga umuntu ikorera ivyiwe umuntu ikorera ivyiwe umunyamigambi kumbure ashobora kwiteza imbere yego kuko ni ikibazo cyane nifuza kubaza iyo bavuze mu entrepreneur cyangwa bavuze umuntu ikorera utwiwe ni gitotahura iyo umuntu avuze ati entrepreneuriat ko ntawe uri entrepreneur bisigura umuntu afise ibintu ariko arakora bimwinjiriza cyane ikintu ashira akora kadagaza ku isoko ikamuzana amafaranga kuko ashobora kubitahura ku ruhande rw'iwanje ibintu bimuzana amafaranga na ya terme bavuga ngo bavuga ibintu magara ukuntu bavuga ibivyana amafaranga cyangwa ibizana amafaranga ibizana umwembe uko biri kose urumva wovuga ikintu cyose ushobora gushira ku isoko kujana amafaranga gishasha canke ubukora kirakwinjiriza gishasha muri sense ya innovation okay tubandanije rero none Bero wewe uramaze imyaka itari mike uri muri kino gikorwa cyo kwikorera utwawe none uwo tubwira byari wiyumvisemo ko kino ari ikintu wewe ukunda ari ikintu wiyumvamo byatanguye gute mu bisanzwe yageze kuraba kahise ki wanje nagiye kubona yuko nakuze n'umuntu akunda gukora utuntu tundi nakunda ibintu byose nkenera nkunda ndavyikorera n'ivyamaye ishaka rero n'umwete wo kuzanda develop ibintu bitandukanye yukanye mutoyi kiga primaire n'imyaka ku myaka dufate 6 kuduga nari wawe undi ikintu cyose namuvyo nakindisha byinshi nakundaga byikoreye duka turabana twako turakina twabona ibyo kubumba gasanga twitumirijwe mu ibumba turakinisha nibuka hageze umupira kwa nakunze niko mbya umupira imipira yose nakina niyo wasaga nikoreye mu mashashi atambayisha tamba zibitenge twagenda kwa retail mu masoko tepe babitwite bijya bihe byacu dukubita kwibitambara hejuru basanga umupira ukoze neza kwibitambara wowe wayigurisha sinayigurisha kuko wari kwiryohera gusa okay ugasanga ko dukora amamodoka mu nsinga amasera y'amakinga ugenda ukabona ngene n'undi mwana yayikoze ugacugenda nawe muhira ugafata umwanya ukabikora ivyo bikanezera
nifitiye ibintu by'iwanje nakoze ugasanga abandi barabikunda jewe vyampaye intege nkabandanye mbwa maze kugera mu mashuri yisumbuye maze kugera mu windi nagiye kuba irindi impano yo gukora ivy'amabrasserie n'amakori impuzu wambaye ivyo ku maboko mw'izosi n'ibindi bitandukanye mbwa cane cane je ndatanguye kuvumbura ko nokora bwa budege buto buto sinzi ko benshi mu bwibuka kera wasanga buto buto bambara abakobwa ku maboko bwinshi mbwa jewe batundamukata nkabukora mu design atandukanye amadeseri y'amadrapo nkabukora akabrase k'idarapo kakajamo n'izina ryawe nkabikora atawabigishije gusa nabiravye ndenganya cane nkakora kurya nyene mbwa je nkashiramo ubuhinga bw'iwanje bwiza none uriko murakoze cyane uriko uragenda urafata iyo nzira hoba hari ahantu wigeze uronka amafaranga biciye kumbure mu gukoresha iyo mpano wubuye mu nyuma mu ntango ryaje kora je nabikoze iryohera ariko nanjye umuntu akunda kwambara ibintu byiwe yikoreye kandi byiza mugabo buke nzabwira abagenzi benshi b'abanyamahanga basanga buri mwaka baza bakagenda rero vyampaye umutima wo kwama wo kwiyumvira ingabire z'abaha zisa kandi nziza zerekana iyo baba bavuye kuba n'amahirwe yo gushaka kwerekana igihugu canje mu mahanga rero vyaca bituma ndabakorera gift yo kubaha bagiye bikanezera kuba ndabibahaye mugabo buke niyo vyagiye biramenyekana buke benshi bakamenya yuko usanzwe ukora ivyo bintu nsanzwe ndabikora buke bakaza barama amahera mugabo naho ntashoka ndavyemera ko tunabikoze kira nisekirize kandi hagaciro ibintu vyanje nkora okay bo kuri ico kintu waravuze wabahereza ikintu c'intibagirwa ni ukuvuga waba ufise uburyo ugikoramo kiba cisangije kandi wabikorana umwete n'ubwirira nanjye uko nshoboye none gushika n'ubu unya ikibazo c'uko amafaranga watangwa kuturayaronka kuri ico waruvuze co kwisekuriza warushatse kuvuga ikintu zanze kenshi ico gihe kwa nazina nari mfise nawe mushasha urumva nk'ubu hariho nk'abantu babwiye ko ati nabikoze ivyo bintu batashobora bavyemera rero kugira nisekirize ndonke y'amafaranga benshi n'abahita ko atari jewe nabikoze rero mugabo arabo kuko ntiwakunda yuko bandanye rero benshi bamaze ari uwagikunza kumva yuko nagikuye ahandi nakikuza amafaranga byarorobakiye urumva we ntibashobora kukwizeza amafaranga mayari majambo mugambwe yamenye ko nakikuza ahandi kandi nagize amafaranga menshi yashobora kuyampa atari menshi cyane amafaranga bagereranye mugabo ntangura kuza ndaronka make urumva muri ubwo buryo nca numva yuko hari ukungene wagomba guhereza agaciro ibintu vyawe ukora mugasanga kumbure bajya musa n'umuzi na nyarige baca babona ati ko ari ibintu ariko aragakora reka gusa akankorere hama kubona ubwo iyo nzira nyene byaca miyo nzira hinyegeza nyuma y'abandi abatariho kugira babone yuko mugabo urumva ko uwo muco atari mwiza ukungena umenga umugenzi wawe karakora ikintu uca wumva ko byo biguhera ku buntu ego turafashanya mugabo ntoca wizera uno munsi ejo na hirya y'ejo ko numva umenga si umuco mwiza nk'umuntu yikorera utwiwe nko mu Burundi kenshi ikibano cy'amajyambere kenshi duha agaciro ibintu tubona ku bagenzi niyo ntumbero yacu ngerageza kubihisha mugabo buke byatinze biramenyekana ababikunda barama makema naronka make nyene yo kugura ibikoresho n'ayandi make nyene sigaranye okay murakoze cyane none ubu unya tuvuge ko Bero akora iki neza na neza bidutomorere wido nido hamakumbure wowe ufise ishirahamwe ryemewe n'amategeko rikora ivyo bintu wabigeze ko gute mu bisanzwe ico gihe nyamaze kurangiza amashuri yisumbuye nabikize nk'umwuga ntangura kwiga kaminuza ndabikora buke Imana iraduhezagira nyene turatangura gukora gushika ku ndoto zacu munyuma vyavuye bivyara ibindi
turagera urwego tugira n'agazi twubaka societe. Iyo societe mbega nyene yitwa gute? Twa Buja Icon. Yego, ndi kumwe n'abandi nyine artiste. Okay. Bakiri batoyi bafise ibintu bashoboye kwishikanako muri domaine bamaze kugira ibintu bamaze kuvumbura. Nabigize umuntu mbere yo kubatera intege kugira tuje hamwe tubashe kuza turakora ibintu bitandukanye ko umuntu usanga afise kara bitandukanye. Urumva unyura afise ishirahamwe ryemwe n'amategeko yitwa Buja Icon, ukuvuga muri hajya bita ngo mbega bahora bayita API ubunya ni Agence de Développement ADB du Burundi yani kubavuga. Okay, uko biri kose ndiko ndamubabariza ibibazo mugabo namwe ndizera ko hariho byinshi mwifuza kumenya. Murashobora kubibaza mu commentaire cyangwa musa n'umuzibero kamutubwiraho gatoya, ariko ikiganiro kirabandanya. Ikibazo gikurikira nagomba ndakubaza uri wamenye gute yuko ubu entrepreneur, kuko urabona muri no misi hari abavuga ati ubuzi ntaho hari, bakagerageza no kuraba ivyo bakora bakavuga ati mutaye wabuze, hama akwiza hirya no hino n'uwabwiye akumva umenga oya ivyo bintu ntavyo mbona ari umujone mugabo akavuga ati je nanifuza gukora mugabo ndabutswe notangura. Wewe wabimenye gute ko ubitangura hama kanabitangura unashaka kanabijamo kabigo ukimbura n'umwiba? Nakoze kw'icyo kibazo ciza. Jewe ngerageje kuraba nagiye kubimenya cyane ko bishobora kumbera akazi niga 12 amashuri yisumbuye. Niyo bukebuke amamodeli nigeze gukora yari mashasha y'amazina, umuntu wese yamwandika kw'izina ryiwe byaba ari indome, byari bishasha ntibyari bizwi ko byaba umuntu yarakuzanira akantu nkako we yamwizina gusa atunama nafse amazina. Nivyo yakuzanira izina hama wowe ukacumukora akantu nkako kuboko kandi izina ryiwe kisa gakome. Ico gihe nari kw'ishure niyo rero bigeze kumubona ko nambaye baragakunda. Kebuka abana twigana bagenda barabandirana bukebuke, umwe akambwira uno munsi ati korera aka k'izina ry'iwanje akagera mu quartier, abandi bamubona bakagakunda. Buke ntangura kubona amafaranga ndi kw'ishure, abakiriya batangwa kuba bagiye abanyeshure twigana. Niho rero maze guheza amashuri yisumbuye ntakiri kw'ishure, ndavuga ati none umunsi kw'ishure riheze tujye mu buzima busanzwe ngiye kwitegura ntangure kaminuza. None n'abakiriya nahise kw'ishure ko nabakora kw'ishure mu bo twigana bizobandanya gute? Niho naciye ntangura ndonka ikibanza muri villa nakora ntwara n'abavyeyi, ndaronga stand gatoyi ntangura ku expose ibintu nakora, ntangura konka abakiriya muri iyo nzira. Kebuke ndabikora neza abavyeyi bakabishima. Mbega aho nyene ukibitangura ivyo bintu nyene vyo gukora abavyeyi baciye babitahura ubwo nyene cyangwa arabivyemeye ubwo nyene vyagenze gute mu kugira babone ko uvyukuri utari kurafinata? Abavyeyi kugira babibone bagiye kubibona nsa n'uri barangiza amashuri yisumbuye, kubera niho nsa n'utanguye kubikora. Barimo barabona niyo mugira bakabikora bakabona ndabyambaye bakabona ndikora kandi impano bagenzi babona yuko ari marunga mushasha mfise. Rero mu nyuma niho maze kuratangwa kaminuza natanguye baramfata mu mugongo kandosa nk'uburyo cyangwa ibikoresho bimwe by'ibanze kugira bandanye niteza imbere. Ni vyiza cyane. Mbona ko ndiyumvira urwo rugendo wafashe uko biri kose rwari urugendo nibaza yuko byose bitaguma bigenda neza, si nk'uko wari kukamanuka kuguma witembagaza gusa. Hari igihe wahura n'umusozi kumbure sindabizi umudugo wo kuduga. Ikibazo rero nagomba kubaza ni iki, mbega muri urwo rugendo rwawe nyene rwo kwikorera utwawe gushika aho ugeze ubu ufise aho ukorera muri ville, mbere wanashaka ndumva ko ufise ni imbona kazoza igomba gushika kuri rero byinshi igomba gushikako, ariko none ubwira n'abantu bariko baradukurikira byose vyama vyoroshe, inzitizi wahura nazo wahangana nazo gute, hama washobora mbere no kuzirengera gute kugira tugende twigihaho
kumbure ufatiye no ku karero wahuye nako mwisanzu nta kintu kimwe mu buzima cyama cyoroshye ubuzima n'intambara idahera mugabo umuhirwe n'umuzi icarondera tumagira ishaka ryo kumenya umuhirwe n'umuzi icarondera utazi icarondera ntaba ari umuhirwe utazi icarondera noneho mu kurwana aguma agenda azimira gusa utazi icarondera usanga gutsunguruka hamwe n'ihari mugabo igihe ufise icarondera kugeza kugera kure naho bitari byoroshye cyane 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 n'izambere atababwira bya bikoresho kubera ibikoresho nka byose nakoresha nyine ntabwo byava mu Burundi kuba ibintu byinshi nakora kunda muri ibintu by'iwanjye byisa byasabye yuko nkoresha ingufu yego sohoka igihugu cyo kurondera ibikoresho none wabirengeye gute byagenze gute Imana yadufashije mu buryo n'ibyangombwa turasohoka igihugu turaja kubirondera ibikoresho byari turabironka turagaruka tutangaho kwagura n'icyo gihe twakora bike bivuye n'ibikoresho twari dufise ngaha mu Burundi ngaha mu nyuma twashoboye kwagura tugenda tubisunga n'amamodeli azwi ku isi atandukanye nawe ugenda uriga nyene kuraba ndigira ku madizayini nyene azwi ku rwego mpuzamakungu yego nanjye ngenda ndipima kandi Imana ishimwe byinshi turamaze kubishikako okay ndiko ndumva ukungene washoboye kurengera ivyo bintu numva yuko utabaye mubarira amaboko ati kubera ubonye ntabi kuko umeze nk'umu entrepreneur cyangwa umuntu yikorera utwiwe iyo uburiye ahantu uronka ibikoresho misanze ni nkuko umenga n'umuntu yabagufatiye amaboko mu kongo ko bavuga mugabo uvuze uti warashishikaye urara uburyo wogira uratenya kumbure hama umuryango uruguruka Imana irabahezagira mu urashobora kugira cyane ngo menga hari iyindi esprit y'abantrepreneur bategeza kuba bafise sanze nubwo nyene yitwa ko umugwana cyane unaruka rukasitse ku ntego bayihaye nawe biba bitoroshye ikuru n'ukubona ushitse ko ibyo bari barepfuje nagira iryoshye kubisubira nivyo okay nagomba kubaza kino kibazo naco kubijanye kumbure n'umutahe wari wabitubwiye ko neza umutahe wa mbere wo wibaza umu entrepreneur umuntu yikora utwiwe twumvise ingene watubwiye ingene watanguye ibintu wakunda utangura kuvyubura uvumbura ibintu bishasha none mugabo umuntu avuga ati urashobora kuvumbura ibintu bishasha mugabo kabura kumbura uburyo amafaranga cyane cyane hari abantu bavuga ati je hari n'umuntu ashobora kugira nta kintu gishobora gukorwa ata amafaranga ufise none wewe nk'umuntu yabibayemo yabikoze ni giki wotubwira nivyo ico cyimviro benshi bakunze uciyenda ko mbwa kimaze kubona nibaze baguhende ibintu bikorwa amafaranga menshi mwisanzwe kugira ushike kure uhera hasi yazo kubwira yuko ashaka ibintu byinshi kugira atangure ntamaze byarondera kubera nawe ushaka kubaka inzu igeretse cyane uhera hejuru kujya gukora hasi ku mushinge kandi ugakora umushinge mwiza muremure wamara kugira umushinge ukomeye bisigaye ugenda urubakira binyibukije ico bibiri ivuga ngo ubaye mwizigwa muri bike uca umwizwa muri vyinshi ariko utabaye mwizigwa muri bike nta muntu umwe azopfa kwizigije byinshi ni muri ubwo buryo okay uti rero cyo gituma rero ibintu by'umutahe wa mbere nasanze ari ingufu n'ubwenge n'ishaka ry'ibishaka gushika ku ufise igihe cyose ufise intego ufise ihangiro uvuga ati icyo nshaka kupashika uteye intambwe ni buke mwavuga ati urugendo rw'amapayi igihumbi rutangwa na payi rero twabimenye kare warateye ipayi imwe yego twatera iyo ntambwe ubona yindi ya kabiri akunze ya kabiri ya gatatu twagera naho tugeze no munsi kandi tubashimira Imana ishimwe ku bwawe hama none nako dibaza none wowe wibaza yuko kumbure kubijanye no kuba umu entrepreneur ni ibintu umuntu wari wese yoshobora gukora cyangwa kumbure vyagenewe abantu bamwe gusa umuntu wese avyipfuza yoshobora kuba umu entrepreneur maze akaba umuntu abikora neza uvyo birakwiye kuvyifuza n'ikimwe no kubishitsa n'ikindi byose ahantu vyugariye byose mu mwete kubera
hari ishaka nk'uko imyotsi y'ikirundi tubwira hari inzira iyo ufise ishaka ukakora ibintu bishikeko cyangwa bishitse ubushobozi ugashika mbwa benshi aho bananirirwa usanga hafise ishwa nyinshi numva we ntamwica rodera igihe umaze kuba ufise ishwa nyinshi urashobora gusanga utaye inzira kubera umubona ati iki naho kidakunda ndafise ikintu ndagushiraho sinjari ugenda ufise ibintu vyinshi bitwaje mugabo ugizi yuko atayindi ushobora ufise atari plan B ni plan A kandi ni plan A ufitiye plan A yonyene numva biba bigoye kuyiheba kuko ati je ntegerezwa kuyishika nshike kure ngagiye ufitiye izindi za ruhande ucuvuga ati bidakunze hazoca ahandi udashobora kuba focused ku kintu ushaka gushikako so muri make uvuga uti rero umuntu wese arashobora kuba entrepreneur byose birashoboka mbwa bisaba umwete wo kumenya ico urondera cane gose turavyumvise yuko yariko aradusangiza urugendo rwiwe rwo mu buzima aho amaze gushika kandi nanjye n'umushingiye nahe vy'ukuri muri iyo miseze naragiye kumuraba hakorera yaranyambitse agasaha keza nowe musanzwe navuze ati pero je ndakeneye isaha simple mugabo kandi imeze neza caramushikira acarayima kandi ni saha mbona nziza cyane kuko je nikundira amadisco yego cyangwa ibyo bita mega digital anyways mugabo amasaha yose mwipfuza yaba ari yayandi bayita gute mega y'urushinge design nyinshi bivana n'umuntu ifoto yari exactly ifoto yo yifuza kandi mu bisanzwe turaza no kugerageza kubashiraho inomero ziwe kugira mu birabe ibyo ashoboye gutanga byose cyangwa tuno tu bracelet bitandukanye anadandaza ama bracelet amasaha rori y'amaso amafime yego n'ibindi byinshi nziza birato kandi imeze neza musa n'umukorera mbere muri centre ville mu Gahindera okay numéro B24 okay mwavyumvise rero musanzwe ikiganiro nyamukuru n'icibiro nyamukuru hari kumva yuko mbega birashoboka ko umuntu ashobora kuba entrepreneur hama akana bije bintu akabishikako akabishira mu ngiro twumvise ngene yatubwiye ko yateye intambwe imwe asanga iyo ntambwe imwe imushikanye ku yindi yatubwiye ko bitari vyoroshe inzitizi zari nyinshi ariko kandi yanatubwiye ko hari ikintu cyama kimusunika hariho yamayumva umenga hari ibintu bishasha afise aravumbura ibi avumbura na biriya mugabo inzitizi zari zihari mugabo gasanga ibijyango birugurutse none duheraheza Mr. Bellon ubwira iki umuntu ariko arifuza ati je ndakeneye gutangura ariko mbona umenga ndazitiwe akoze kibazo ciza cyo kibazo benshi bakunze kugira mugabo kino mu hanura cyane teri intege nuko tangura uno munsi nyene birabishye kubera tangura uno munsi angumya biraza muzabigire cyo hajara hirya y'ejo bigatwesigara ari umugani mugabo igihe afite mu bikorwa ashobora kwigira ku bikorwa ariko aragira agenda arakomeza yagura buke buke birashobora kumutuma agera kure na kare bavuga yuko ati umwanya mwiza wo gutera igiti yari imyaka 10 yeze uwundi mwiza umwanya mwiza numva rero ibintu utakoze kera umwanya mwiza wo kubikora no munsi kubera bigumye urindira ejo dusanga imyaka 10 y'indi yahetse nivyo gusanga umwanya wagujanye rero bakunzi barorerezi bacu batwige turashimiye cyane ku kiganiro mwashoboye kubana na twebwe hama twumvise ko by'ukuri bino tuyaga taramasigara cicaro wanashaka twari kumwe hano n'umuhinga yashoboye kubibamo akabikora yatubwiye ko hari benshi yasangije bino bintu vyiwe urugendo twumvise yuko harimo nkuko bavuga kuduga no kumanuka ariko we yakomeje atera intambwe rero arangije adutera intege yuko uno munsi ntukwiye gutangura vya bindi wari wanditse ukomeze utera intambwe ufite igihe wari kuravugana cyane buka hari umuntu yigeze kugira mengana experience yari umuntu yipfuza kuronka mega kazi acavuga ati reka ngerageze
nandika makete 100 agende kuronda oya umenga ntikarakaza en fait cyari ikintu kitabaho umenga kitari ikintu ciza yavuze ati yarakeneye kubaza gukinira umupira mu nzu y'umuntu cyangwa oya mu rupangu rw'umuntu hama uwo muntu acagerageza ati ndeka ndabe ko bishoboka imisanzu aho hantu baba si viza abantuze abo banyitse ntibakunda nuko ubagora mugabo yarabagije umenga yarabagije bari ijana ni bari roya ni bari 20 ba 30 umenga muri abo babiri cyangwa batatu baramwemerera byumvikana neza iyo ugomba gukora umutahe hari igihe wanashaka abavyeyi bawe batagushikira cyangwa se ubwo batagushikira no kubera yuko bataratahura ivyo urimo rero birakenewe kubanza gutera intambwe ukabera kuti ndashitsa bero yatubwiye ivyo kuri ko hariho abavyeyi bamufashije nivyo muri uburyo naburiye ariko nimamufashije bashitse babitahura ubwo nyene barabanje bakavuga ati reka turabe ko no muhungu atari karafyina kwanza kenshi umuntu agufasha iva namaze kwishikana nje tubabesha aho bihera yipfutse ubufasha kugira batangure mwisanzwe mategeko cyangwa mu nzira nziza yo kubwira ubufasha umuntu agufasha iva namaze kwishikana ukabona yuko hari ikindi kintu ubura kugira witeze imbere byoroshye kandi usanga ari byiza cyane kubera bimaze gutera intambwe bituma uguruka mu mutwe ukabona n'ibindi bikurikira ngaje uvuze ngo mutangure umva bagufashije ugatutangwa mbe bagufashije urumva umukenerani babandike bagufashe kandi byo banda bigenda ngamaze kimaze utangura tabufasha buri bituma niyo abagufasha bose buhera uzoguma nibyo cyane meze nk'umwunganya kuri icyo kintu kora ikiganiro ko tworagira umusanzu amaze kubona neza ko abantu benshi iyo batagufashije bisigura ko batagufashije kubera yuko batari bifuza kugufasha ariko no kubera bahuye n'ivyo twita baraciwe intege barahuye n'amadeception ugasanga umuntu akubwira ati okay ndaje untiza amahera ya naya cyangwa unterere muri bino bintu ugasanga sugera bitwaye mu mutahe kanaka cyangwa mu mugambi kanaka bakaguhera rero iyo bishitse ukabaza umuntu ukumva umengana sugubwe ko bayakwangiye genda rimwe komeza udodore kabiri mugabo kumutera intambwe ku ruhande rwawe sivyo cyane nkuko bavuga ngo mu cyongereza uvuze ngo no ngo nibisigura ngo no bisigura ngo next opportunity